ivyo oya n'akamaramaza nimba bigeze ngaho birerekana yuko atabutegetsi afise muri ico gihe yoca atanga imihoha akabivamo kurumva ntagitwara nimba atwara leta akaba ari umukuru wa leta akaba ari watwara igihugu hakaba hariho umutegetsi ashobora kubuza ko hari gitoro gitangwa mu Burundi birumvikana yuko adatwara aha rero naho nyene dufise ingorane yuko atazindi nzego zihari kuko amaze kuvyivugira gutyo nk'inama nshinga amateka yategerezwa gucifata ingingo yo kumubogoza vyihuta karondera umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ijambo rikubahirizwa nuko ibintu byose umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye avuga bishira mu gwenya nayo ubundi nimba bigeze yaho bigeze ngaho urumva yuko hageze yuko ibintu bishobora guhinduka urumva yuko ibintu amazi amaze kurenga inkombe kuko ntibishoboka yuko uri umukuru w'igihugu ugera yahuza kwidoga amajambo bena barundi ntibashaka umukuru w'igihugu aza kubaririra za kubabwira ko byananiranye kwa hana mukuru w'igihugu arafise amategeko amufasha gutunganya no kurongora igihugu ategerezwa gukoresha ayo mategeko ejo bundi numvise avuga ngo abantu bakoze ibibi canke banyuruza canke bariko barica igihugu ko atabazosubira gukomakoma none nimba atazosubira kubakomakoma ni kubera karinda kuruhisha abarundi ntibikwiye ko arinda kuruhisha abarundi nakinjure natanga imihoha agende kubera ko atazindi nzego zishobora kumubogoza akwiye gutanga imihoha akagenda hanyuma abarundi nabo ni responsabilité yabo yo kuva hasi bakamuruhurira kuko urumva ko yataye umutu atakimenya ivyo ashobora kuvuga n'ivyo atarekuriwe kuvuga kuko ntiyariho ngo aze kuvuga ibintu bene ivyo ariho ngo afata ingingo zishobora gutunganiriza abanyagihugu hariho n'izi ngingo zose zo gushobora kuzana ibitora abanyagihugu bakeneye batariko bararonka muri kino gihe.